Ishirahamwe ry'aborozi b'inka za kijambere rikorera mu karere k'ubworozi ka Buringa muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza rigizwe n'aborozi bagera ku 298 nk'uko bishikirizwa na Grégoire Nkurunziza umukozi w'iryo shirahamwe. Ishirahamwe rikaba risanzwe ryoroye ubwoko bw'inka butari buke bugizwe ahanini n'inka zo mu bwoko bwa Frisone, Sahiwal, Montbéliard, Jersey n'izindi. Ngo ubwo bworozi bwa kijambere bakaba babukora mu ntumbero yo kugwanya inzara no gufungura nabi biciye mu kugwiza umwimbu w'amata. Grégoire Nkurunziza avuga ko kororera mu mpongore bifise akamaro kanini ku magara y'ibitungwa hamwe no ku mwimbu uva mu bworozi. Karusho karahari kuko icambere coco ziraheza ziguma ziri ahantu hatekanye ziruhutse, kuko murazi noneho inka z'inzungu ntishobora kwadabuta kuyerera mu gahinga zigize. Nico gituma rero usanga bikoranye n'aya makomprema baziha ziraheza zitanga amata meza, hanyuma agaheza bakayagurisha, bagaheza bakikenura. Akandi kamaro nuko kororera mu nzu birya bintu vy'amase umwavu ziraheza zikayata uruhande rumwe, agaheza nayo nyene bakayagurisha bakayikenuza. Ico kirumva ico bino mu gahinga ziyata mu gahinga ziguma zigenda. Atera kamo kandi abandi borozi bari bamenyereye gutunga inka nyinshi ziragi